Ndabaramukije bakunzi banje muze turigire hamwe uko wakora icapati zo gukoramwo isambusa, uko wakora impapuro zo gukora isambusa, nanje ngira ndavyigire umunsi ndabikora bikunda, muze turabire hamwe twigire hamwe turabe ko bikunda iyo ushatse gukora isambusa utamanza kwigenza kuzigurisha umwana ukazikorera ugakora icapati ukagikoramwo isambusa. Murabona dufise ifunguro turashiramwo umunyu hakenewe akunyu konyene, hama murakurikirana uko biza kugenda birakurikirana. Uko mubibona rero ugashiramo utuzi duke duke, uko bakora ico impapuro zikorwamwo isambusa ugashiramo utuzi duke, birasabwa igitanda kimeze nk'ikibumbe ariko hari ukuntu kiza kuboneka mu nyuma, kandi ukoresha amazi akanye, ukoresha amazi ashushe, mukurikirane murabe ko biza kubikurikirana. Twari twafise iminota 30, rero tugomba tukata duce dukore icapati tuza gukoramwo isambusa. Ndiko ndavyiga, gerageza gukora icapati ziringaniye, zingana, kuko ngaho umuntu aza kuzirabura gatoyi kugira ngo zimere nk'izoroha, hama umuntu aca atangura rero gukora isambusa zibiri. Ndiko ndamera nk'uwuzirambura, murabona ko zitaringaniye, nababwiye ko ndiko ndiga nanje bisa n'ivyaheze ntivyatotse neza, ariko nzoguma niga kugeza ndabitoye. Murabona icapati ntabwo ziringaniye biraboneka, urabona ko zitaringaniye. Tugira tuzibabure ku muriro mukeyi, tuzibaburira hamwe kurya nyene twazimatanije, zizogenda zimatanira zonyene bivanye n'amavuta tugiye turashiramwo hagati. Yego hari ukuntu zigenda zirataruka ariko kiriya kintu no kwiga ni bukebuke, nanje nababwiye ko ndiko ndiga. Rero ubu tugiye gukoresha za capati zacu duhejeje gukora, za mpapuro zacu zo gukoramwo isambusa, mwabonye ukuntu nazikase. Iyo ari capati niniya ukatamwo ibice 4, iyo ari ntoya ugakatamwo ibice 3. Iyo ni ifarini nafashe ndavurugira mu mazi kugira mfashe gukora isambusa zanje, guteranya isambusa zanje kugira amavuta ntaze kwinjiramwo. Uragerageza nyene
uragerageza ukazipfunga neza kugira ngo amavuta ntiyinjiremwo ukoresheje ako gafarini wavanze n'amazi. Iyi video yoba ndende ariko nza kugira part 2. Ndaza kugira part 2 ndabereka ukuntu nateguye izo nyama, ndabereke ukuntu nakaranze izo sambusa. Yego iyi video igomba iherere ngaha, ndibaza mwabonye ukuntu mukora impapuro zo gukoramwo amasambusa. Benshi dukunze kuza kuzigura ariko urashobora kugerageza ukazikorera, ariko biba bigoye ziratabuka, ariko uragerageza. Nk'izatabutse urashobora kuca ugerekeranya zibiri mu kugira gute, mu gukora isambusa zawe ariko ugashika kuco wifuje. Nuko nuko uritonda ukazipfunga neza kugira ntizize kwinjiramwo amavuta uriko urazikaranga. Iyo wazifunze nabi zirinjirwamwo n'amavuta ugasanga ntibitomoye. Tugarukirije ngaho part 2 ira